Ejo ku cyumweru abantu barenga 100 bapfiriye ahantu hatunganirizwa petrole ku buryo budakurikije amategeko muri Nigeria. Perezida Muhammadu Buhari yavuze ko izi nsanganya zituma amategeko agenga ahantu nk'aha akazwa. Umuhango wo guherekeza Mwai Kibaki wigeze kuba perezida wa Kenya uteganijwe mu cyumweru gitaha. Kumwunamira birakomeza kugeza ku wa gatandatu w'icyumweru gitaha. Ku munsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya malaria, Afurika irakangurira ibihumbi by'abantu gukomeza kwirinda iyi ndwara. OMS ivuga ko abantu bagera ku bihumbi 627 bapfuye muri 2020, umubare wiyongereyeho 12% ugereranije na 2019. Rwiyemezamirimo wo muri Cote d'Ivoire Idriss Diallo yatorewe kuba perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu matora. Yarahanganyemo na Didier Drogba waviriyemo mu cyiciro cya mbere cy'aya matora. Amashaza aje ari nk'igisubizo cy'ibiribwa muri aka gace k'amajyepfo ya Madagascar ahataboneka ibiribwa bihagije. Ishyirahamwe ryitwa Citas rivuga ko rigiye guteza imbere ibihingwa by'ibinyamisogwe muri kano gace kubera ko bifite intungamubiri ndetse bikaba n'uburyo bwo kurwanya amapfa.